noneho karabaye ijavuze uratashe mbona musisangutse drone noneho zirabame Yesu Bikira Maria wabibonye koko mbona musisangutse je narakubwiye ngo teriyo sema ariko mbona musisangutse urashobora kubura umurozi Rubaya drone zabameshe zirabanyukura uri umusenzi oya ndabyite gute je ushaka kunyita umurozi ushaka kunyita umupfumu ntacho bitwaye donc uko bivuze nta nakimwe cyavuyemwo voilà zirabameshe kabisa wazalendo très déterminé nituraramutse abantu ariko oh la la Yesu kandi niyamukirize wowe mwubahwa turi kumwe muri mwanya ndakuramutse cyane ugubwe neza ugiye abantu amahoro menshi ari kuri wewe nongera niyamukiriza rero abakunzi inshuti n'abagenzi kabisa bagomba dukutane mu mwanya mube attentif mufata agatebe mwicare mwumve neza ko kabaye pe rero ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro mukomeze kubana natwe ndabibutsa ko uwifuza wese kuja muri groupe ya WhatsApp commentaire ya mbere ni link yacu yes ikurikirana ko nimba ufise ikibazo canke ikindi video utanga commentaire nico kibanza twabasigiye kugira ngo dushobore kwa twobayagira kwa kubibuza bana musasanga sinzi ko nobandanya canke baramutse oya reka ndamutsa ego mu muco y'ikirundi ni biza kuramukanya ni biza kuramukanya kabisa amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muherereye hose ego ndazi ko benshi mumaze gushika ku buzi kurondera murondere muronka abadafise namwe aho muronderera Imana yose ni byose ni ibikora Imana umuremi niyo mvuga jewe ni ibikora ubwo mwizere kandi murondera ariko ndazi yuko muzoronka rero nanje nabahe nikaze mu kino kiganiro ya bora musanguzi nibu ntaravuga neza ngene tuma tuyage mu kino kiganiro hari akantu nkunze kumva uvuga je niko naciye niyumvira ariko ntacu ndakakubwira mu nyuma ko neyamaze cyane ndakakubwiye bakavuge ntacu hari akantu kunze kuvuga mbere rakunze no kugashira ku bantu gukurikirana kuri statut rakunze kugashirako kunze kuvuga ati hari intambara zimwe sinambara zose zihezwa n'amasasu canke no kugwana sinambara zose bagwana neza cyane hari zihezwa n'umwanya nibihe kabisa rero kabisa waza respect ni mumbona ariko respect reka twibandanyize cyane reka ndababwire bimwe n'ibindi tuma tuyagira mu kino kiganiro kugira ngo dushobore kuba twoyaga turi kumwe dutahurana tuzinire tukuma tuyaga turaza kurabira hamwe uko zino drone zameshe bano bantu kabisa muri Rubaya uyivuze kumesa hari adatahura kumesa cyane vuga basi ko zabarashe pe yego yo turaza kuyagira hamwe turaza kurabira ongera kuko na general gashe muri introduction General Innocent Gahizi yahagiriye indome zitatu RIP buya ntazitanga byo kubika ku muryango mbabarira urabyivugira umwanya wanje maze ndivugira yego turaza kurabira hamwe kandi rero kubera yuko urazi neza ko mu kiganiro twakoze byo ikibiriraho baraduhaye umuhanga watubwira nti ku munsi w'ejo nzobaha amakuru yiramvuye kuri Kavumu uyu munsi rero n'uwawe turaza kurabira hamwe kandi no muri Minembwe uko vyifashe mu bwami bw'abanyamurenge igihugu cy'isezerano cyabo neza cyane ariko neza na neza duhere muri Rubaya aya makuru ntari ivumbi koko yebagaye we Rubaya isi yose umunsi iriko yandika izina Rubaya niryo zina riko riravugwa cyane gusumba n'amazina yose ku isi Rubaya Kigali irakweze intambara barondeye abawazarendo tie bagabo ahantu twe turi madukuwe twoca dupfa ni murindire tuganire yego wazarendo ati twe bigana ntitubyanga n'ukuri mukamba mugana mutaga amasigara cicara Kigali ikubise wazarendo ikashi amadolari kwa amarengo doro kwa ati rero nimusubire inyuma tujahe rega hani wacu ibi mukoze ni nka bya bindi mu kindi bavuga ngo kura kuziko yakobegiye ku bwawe aho duhaye iby'iwacu hewe buriya rero jawanyise umurozi Sultan Makenga wo ni finale Sultan Makenga ni finale urarenze bora musasa Makenga ashitse hariya i Rubaya akoresheje inama ati abagabo mugomba kugwana umuhenerezo aha ntihava umuntu hakava umwe nukuvuga mu gaca urugamba M23 turayihambye sivyo arabereka bien ibyiza bya Rubaya kuri M23 na Kigali baravuga bati aha rero
ntituhava Ego. buriya urazi ko hari imodoka 40 zavuye mu Rwanda zerekeza Rubaya mu gatondo hariho izindi 8 zarashwe mugabo hariho n'izindi zagiye zivuye Goma zashitse aba bose rero bagiye Rubaya bashikirana bita Kishusha ariho kuri Kishusha n'agasozi kari hejuru y'ikirombe ca Rubaya niho hasanzwe hari niraro ry'umu general Innocent Gahizi baca bariho bagandagaza ariho baba bavuga bati hariho ko wazareze ukabaha ikashi bakanka kuyirya bijya bagwana nk'abisizi piripiri natwe twisiga ugwaga hamarira ibyo macu nire kibe kimwe ku kindi hewe jewe umuntu ya telefone buri yaro je mpanje amazinje telefone uyu munsi ndo byagenze gute wirara iri wazi nagiye mbona apere saa 10 bucagucago musi sanguze nuzi bibaye ntoya nje ndisinziririye drone position bigenze gute nisha abagwanye ba M23 bari benshi wumve ngo bari benshi pe ni ama generale Innocent abashira kuri rassemblement no abasika bacho bitahura baja muri rassemblement kugira ngo baje ku kivi ego nimba ari umwe muri bo yatanze amakuru twabonye drone aho nyene vuba kina nibere hejuru ku musozi hakujya ndiko ndarorera drone yabatikuye yabateye amakompra ndazero kumvisha audio ndike mu nyuma sivyo ndayikumvisha wote urayumva sindagira public kubera ibintu sivyo ego ati nimba hari huwarokotse nukuri n'uwimana waragiye gusohoka ndabivuga peut-être waragiye kabisa burya inyuma ya 30 minutes ikiragaruka kandi twa izindi kompra Abana ibyo bintu rero reka je nijyamire ayo makuru nzakurikirana neza bukeye ati ntujyame birakomeye none je nje kugwana se ariko nabikubwiye mbona musasanguta aba bantu barindi nyamisi indwi nabikubwiye none raba urumva rero Rubaya yabaye Rubaya yabaye Rubaya abantu mubikurikirana mu vyumve so rero byakomeje kugenda gute amakuru twakomeje gutohoza ava muri RDF aremeza ko uyu general Innocent Gahizi yabwanuye butaruma kabisa yambaye ibere itukura kabisa Innocent Gahizi finish ubwo gwagiye so muvyumve ko rero ahantu hari abasirikare bangana kuri aho batewe mu amakompra inshuro zibiri murumva ko ata bo ego nta umaranga marira Imana mugabo abasigaye ninkehwa ntacu bari bugira iki bari bukore ku rundi ruhande rero waza avance za wazarendo hapa na hapa mu masaa moya gatondo bari bageze a 15 km na Rubaya a 15 km ubwo rero Kigali poleni sana tunawapongeza pole twarabivuze nubundi ababwire abantu basikara ba RDF guys Kagame yaragambanye namwe ni mugambane yacu sinababwiye barabica kibazo cyabona uko batumva yabatutse ko muri abajinga namwe mureka yuko muri abajinga ni muri reporting hakibombye mvugo wawundi hakibombye amashamba atarashuha Rubaya mu bikunde mu byanke murayambugwa Rubaya barayivamwe kunabi kuneza baravyanse Rubaya barayivamwe ngize ncya rero nza mbona Lawrence Kanyuka kuri X ati leta ya Kongo n'abafatanije ntibazindutse bagaba ibitero nako baraye bagabye ibitero n'amadrone we yavuze ngo babigabye saa 8 y'ijoro n'iminota Jama kuri office byabaye saa 10 na saa 10 na nusu ati saa 8 y'ijoro leta ya Kongo yagavye ibitero na drone muri site miniere ya Rubaya aca yongera Kongo ahantu hasanzwe haba n'abene gihugu
eske ntibongere ko ka kantu kabo ngo ako bakongeye ko mugabo Imana ishimwe ko yakongeye ko kuko yatakongera kubiye no kumubaza gusumba kubera ko tumenyera kavuga ahantu muri community haba de community banyamurenge gusa ahasanzwe haba rebantu ntibanabite n'abantu bari yabo ntibara bakavuga uyu munsi rero ko yakongeye ko Imana ishimwe birangiye kuko ariko aratahura yuko n'abantu ari abantu nabo bagira rero anemo Rubaya nta yandi makudeti yamfise nta yandi mfise kumbure avec le temps turaza turabashikiriza dukurikirana ingene Rubaya bikomeje kugenda mugabo wumve ngo Rubaya irazungurutswe magingo aya babasigiye inzira imwe rudende bayibasigiye kugira bayifashishije mu gusohoka mugabo bari kwayifashisha mu kongera abajinga hariya mu Rubaya urabona ingene abantu tumeze waze basigiye inzira imwe voie de sortie bo batoyigira voie d'entrée ntabwo bayumva no plutôt uyu yarayeyo ariko na major babiri uyu innocent akuna innocent no wona kugiye gute je wanyise umurozi mugabo Sultan Makenga voilà wowe je nimba ndumurozi wacha mupfumu Makenga ntiyarayeyo Makenga nimba rifite byamubwiye ati pata kufa mtu Makenga yaraye arava muri Rubaya bwana mtusango zarakano niyumviriye eske ni bintu bamuvuga ariko bano barabatanga buso donc barabatanga uko nyene none mu gihe namwe yabimenye akaca hava ntababwiye ati rero hano mugabe turokire kidogo baze gusanga barukire bajahe ko wazenda bazungurutse uribaza fe barukire bajahe none we yarukiye aja inzira imwe ihari sivyo niyo gusohoka barayifise iyo apane yo kugira ngo hobri tactique bijya bita ngo no nta hobri tactique aje bafa na dura yayo bafise no gusohoka bakagenda bakazingirira ngo nk'amadayimoni baje gusenda mu muntu nari mpatse kuvuza uruha none baca baje cyane muri Sultan Makenga ayo makuru yari yamenye ko baza kuraswa yari ayazi Makenga acakinjura anaondoka n'uyu general Innocent Gahizi nuko niho asanzwe aba afitiye niraro uyu Gahizi banatabiye akuri kano gasozi na asanzwe afitiye iraro kakishusha niho n'abasikare bari bashikiye kubera ko hejuru donc kari hejuru ya nuzenya kari hejuru ya site minyeri ya Rubaya rero niho batabiye nawe urumva ngira ngo bise tuvuze ko ari komba ya mwisho acavuga ati komba ya mwisho zigwanwa n'abasase hamwe n'abantu nzenye n'abametre uyu rero no sacavuga ati je ngo mbambe metre kumbure hama wazende ibyasase bica birangira metre afuye yabugayewe mugabo reka tugite kari asase yapfuye kuko yari metre aza gupfa filme ntiyari kugira filme ntiyobandane asase rero yapfuye metre acteur aracabandanya filme bana musasanguzi inkuru muri Rubaya yoba ndende cyane katubandaniza bandi tubwire gatoya muri Minembwe eske ho byifashe gute bo muri Minembwe ntangure kuvuga ko bazikona zabira kandi zabira bazikona niko bimeze Minembwe ejo harafashwa gace bita Bijombo kubahazi abazijya ibya geography ya carte geography abayibona bacabona ahantu neza na neza FARDC ihagaze hamwe hari zakagana hajya nyine hamwe arungikana ramforo ku munsi wejo Bijombo Minembwe nta bishasha bihari usibye ko FARDC yasavye ishimitse umusirikare wese watwigwaneho wa M23 Red Tabara FNL yanzabameme azi neza ko yinyegeje mu mazu y'abene gihugu bavuze bati ico mubera ciza nuko yosohokayo akiripoti ivyo byo mubera biza gusumba ati n'udasohotse akagira tentative imwe gusa yo kurasa bacamuziniza ku muriro kandi bikurikira ubwo muca muzumba rero batanze ultimatum na temps de grâce ubuzi ko yenyegeje amazu y'abantu yitange wenyene kandi kuneze ubo kwitanga kubera ko
abenegihugu bahariya ubabonye barashishwe kabisa twe twabita ngo gusegemwa barasegemwe n'intambara urumva barashishwe n'uburyo twigwaneho n'ijya kwarso yabo yari bafashe byarabarakaje byarabababaje ku buryo novuga infwa batiripotinze abenegihugu nibo baza kubatanga batishikanye abenegihugu nibo baza kubashikana kubera ko ubundi abenegihugu ngene bameze abenegihugu biragoye kumenya ko bagushigikiye cyangwa batagushigikiye biragoye kumenya ko bagukunda cyangwa ko batagukunda besema tumotekoma abenegihugu bahariya muri Minembwe barakoreshejwe manifestation kugira ngo bavuge ko biyamirije igisirikare cy'u Burundi sivyo na leta ya Kongo kandi manifestation barayikoze mugabo genda urabe kuri point zero urabe za Rusankuko urabe na Bijombo abenegihugu bakiriye gute FRDC nimwe twari turindiriye nkamesi ya kabisa tu vois nukuvuga nibansaba wimye kubera iki na FRDC ajya ntisye bwose ngo bariko babereka ngo ari amasurire ngo ni rukundo no ashobora kuba rukundo sevre canke naho ari amabura kindi niyo mpamvu rero bajya abasirikare banyigije mu mazu batwigwaneho barezitabara n'abandi kuna zabo nibiripotinge kutiripotinga umwana yigura mutanga umwana kugavuga ati uyu munsi ufite inguvu ni leta niyo tubona ifite inguvu niri ngaha rero leta niyo musanga mu nzu yanje karambana je préfère le livrer ndamutanze niba neza na leta kumva ni gashikari tikazokugera kuhava nubwo ntavyo mbona kwa tizisubira kuhava ntavyo mbona kabisa barakenyeye ziraguma ntavyo mbona nubwo bweshika mbwa bikahava je suppose baduca babwira babande erega twari twabuze ingene tubigenza hajya twarababaye turatuntura mugiye karibu niko bimeze rero iby'intambara niko byama bimeze kwa FARDC yiriki ikora igikorwa ciza cyane je dis bien ciza ntabwo bari kuba twagwa n'agashavu ntabwo bari kubakira kuri kahise ngo bakore ukwishavu rigize sino yabara abandi aba bose bari ko barafatwa bo kwitwa ubufuni nta nimwe boshira kuri social media mugabo kubera ko bari ko bikora d'une façon professionnelle d'une façon on ovuga bari ko bakora kinyamwuga bari kubanuheza amateko y'intambara nuko ari muri Minembwe bimeze bo abenegihugu bahunga ubu ntibagihunga bariko barahunga baramaze kubona yuko bano barawurense Kanyuka bamuyize Nyarugabo bazariasi yuko bo bakamisha amaraso y'abanyamurenge baramaze kubona ko atarukundo namba bafise ko ahubwo hari izindi nyungu bakeneye mu ntambara ziko zibera haje kubgabo bifuza ko intambara zibandanye urakoze cyane bwana Musangozi reka rero twinjire neza muri Kavumu ese bimeze gute rero utubwira idonido ko barabwemereye wakagombye kungurira amazi kuko ndasarara sinzi tugitegura ubundi mwanya se ntacu reka tugigwe kuko ntitwarazi igipiro ntibakivugurura kabiri Kavumu hari imigwano kuva vendredi sivyo abantu benshi baguma bibaza bati none bagomba bafata ikibuga c'indege cafashwe bimeze gute mu byo nababwira ngo gufata ikibuga c'indege ntibirimwo uko ndabibona ntibiteguye gufata ikibuga c'indege mugabo Kavumu centre barayifise barayambaye kandi barishe n'abagwanyi ba RDF benshi uti rero byatutse kuki RDF yaragize yarinjije abagwanyi muri Kavumu bashasha Kavumu centre no kibuga c'indege vendredi nako jeudi abagwanyi binjije hajya muri Kavumu centre ndabite ko bari kuri passage bari ko barengana baba bahashike hajya mugabo rero hacaba igitendo novuga cakoze ku mutima w'abawazarendo bituma bakora ama operation y'ubwiyahuzi ama operation y'ubwiyahuzi nkoresha imvugo kukoganiho bitahura wazarendo
hariho umujenerali wabo Yego. yakomerekeye ku rugamba maze bamutwara kumuvuriza hajya kuri hopitale ya Kavumu nabagi kumuvuriza bamuvurijeho abasirikare b'u Rwanda bacoronka amakuru yuko hari umujenerali mu Wazalendo yagiye kuvurizwa hajya baca baja kugira iki gusaka mu bitaro biramenyekana yuko ari bari ko barondera ujya mu generale baragerageje kumuhungisha baramunyegeza mu bitaro ku buryo bamwambitse bamuvuze nka kumwe babandi bigira i Kigali kugira ngo bashobore kuja mu kabari baramwambikiye impuzu z'abakenyezi bitusa kugira ngo barabe ko bashobora kumunyegeza mugabo abaganga bamwe baza kuba abagambanyi harakoretse ibintu nuvuga atari na byiza byo gukandagira agateka kazina muntu kuko hageze naho abakenyezi benshi mu bari muri ibyo bitaro babambura n'impuzu kugira barabe yuko atubariwe ko babwiye ko bamwambitse ku mpuzu z'abadamu n'ikitusa mugabo biza kurangira bamubonye baramutwaye hajya ndahite kuri pese ya Kavumu baramukorera torture gushika naho apfa amaze gupfa aba Wazalendo baba baronse amakuru ndafise audio y'ujya mu general mu Wazalendo ndaza kuyiguhumvirize kumena shano kwisha amakuru bayumvirize yavuganyisha byinshi pe avuga ati umwana gihugu azi wese ko ari ahantu hafi yari position ya RDF na M23 ahave nta kuntu bashobora kutwicira umujenerali yakomerekeye ku rugamba twamuzanye kumuvuza ababo ko tutabica bari kwivuza bari ahantu tuba dufise access ntitubice mugabo iwacu baramwishe kandi bamwishe urubozo baca batangura ibitero wazaragabye ibitero barisha abasirikare b'u Rwanda hajya Kavumu centre benshi pe mbere wanashaka muri zo operation bakoze bagiye no gusanga ikiziga wabo ari okikiri baramutora baramutwara mugabo umve ngo harabaye operation ndende na nubu umve ngo warukire moto kumbure muri za no gusha 2000 byari bihari 2001 2003 sivyo CNDD-FDD dikiri mu ishamba na Papoto FNL situnga mu Gihosha je narabaye mu Gihosha nta musirikare ashobora kwidevereza mu barabara cyangwa polisi haba hari abasniper hajya hejuru mu misozi wumva twako mu polisi yatarutse canke aziriso za Kabezi za Ruziba sivyo niko byari bimeze no kuvuga ntibidevereza niko rero no ngaho muri Kavumu bimeze muri Kavumu kubona umuyeme 23 ubonye zahabu none ko aze mu rusasi rwamumenye umutwe canke bakamwareva ni kuvuga bakoze ku mutima w'Abawazalendo barabarakaje kubyo Abazalendo baraka bavuga bati aha tuzoguma twica kamwe hahandi muzovuga muti twakoze mu jisho ry'intare so la réalité Kavumu rero niyo abantu benshi batari bazi bari bazi ngo Wazalendo yagavye ibitego kugira ngo yigarurire ikibuga c'indege ca Kavumu oya ahubwo ni vengeance ni kwihora mugabo nta wamenya urubanza rumwe rumara zibiri ushobora gusanga baciye bagira iki baciye bavyuriramo n'urugamba kugira ngo barabe ingene bari kipe ikibuga c'indege ca Kavumu kuko urabona yuko hariya muri Nord Kivu rwambikanye urumva umusasu rwabaye isereri barashobora no guca bavyiramo Kavumu nabo gasanga barayibiruye ukwera isasu bakavumu ndohu abando hiyo iyo habari abona bisasango zirakoze cyane ariko urumva neza yuko abawaza bari ku murongo mwiza nubwo byabaye mu general kabisa bikagenda agakorerwa torture yego nukuri nta kundi bihangana ariko ukuntu uvuze yuko rubanza rumwe rimara zibiri birashobora kuba nk'uko byoshoboka kuko yego uravye ibitero bagavye naravyerekanye
bafashe ibiganisho byinshi je dis bien Yego. ku buryo na M23 yagize ubwoba inkozi zimwe yazisambura kugira bazitware zidetashe mugabo biranka bazitangaho harimo n'amamanete y'amadrone basanzwe bakoresha n'iki wazarendo yararekipiye ibyo byose urumva ko kavumu kabisa reka tuyihe umwanya urakoze cyane reka ndagushimiye cyane mbona musanguze rero kuno mwanya baduhaye kugira ngo ushobore kuba duha ukuri kuri bimwe biravugwa hano ku mirongo y'urugamba reka nshimira kandi n'abariko badukurikirana muri uno mwanya ndabasaba ko mwakomeza kubana natwe kuno munsi tubafite amakuru menshi kabisa kandi agezweho ndazi kandi muza kwishima mukomeze rero kugubwa neza mugire umugisha naho gutaha murakoze